Ndabaramukije bene data nkunda aho muri hose kw'isi yose. Uwo muri kumwe ni Françoise Habonayo. Ndashimiye Imana data wa twese ku buntu bwayo bwinshi isubiye kutugirira kugira ngo dusubire kuganira ku vyiza Imana yadushizemwo. Yesu nashimwe. Reka dusenge. Mu izina ryawe ryera Yesu, ndagushimiye muri kano kanya wari waragateguye isi itarabaho. None Mana ndagushimiye kuko umpaye umwanya kugira ngo Yesu Kristo nganire n'ubwoko bwawe aho muri hose kw'isi yose mwami, kugira ngo ibi wambwiye mwami Yesu Kristo, ibi wanyigishije data wa twese wo mwijuru, nabo bibashikire bibubake nkuko vyanyubatse. Uhoraho Mana ndagushimiye kubw'ibi biganiro tuga tuganire n'aba bantu mwami Yesu, uwo twanse ni Satani n'ibikorwa vyiwe, mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, twirukanye Satani n'abadayimoni bose. Mana tugomba mpwemu yera atwasiste ubushobozi bw'isumba byose bukurikira kino kiganiro, ni mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisavye, amen. Bakunzi b'umwami Yesu Kristo, numva umunezero mwinshi kuko Yesu Kristo byamuhimbaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Uyu munsi ngomba kuganira namwe urugendo Kristo Yesu yancishijemwo, canke stage nagize, stage mu buryo bw'impwemu. Iyo stage nayimazemwo imyaka 2. Rero iyo stage namazemwo imyaka 2 mu buryo bw'impwemu, uravuga muti mbega ibyo byo nibiki? Ngomba ndababwire ibyo nakuye muri iyo stage. Yesu nahabwa icubahiro. Mukunda kumva abantu benshi bavuga ngo naragiye kuzimu, abandi bakavuga ngo naragiye mu ijuru, ngo abandi bakavuga ivyo ni ibibazo byinshi cyane umuntu akunda kwibaza ati none umuntu agenda gute? Reka ndababwire. Mu ijuru urashobora kugendayo, ariko ugenda gute? Ni mpwemu yawe igenda. Hanyuma iyo mpwemu yawe ishobora kugenda wewe usinziriye, umubiri uruhutse, hanyuma l'esprit nayo ikavoyaja ikagenda. Hanyuma rero igihe wikanguye nayo bigarutse. Nabajya wumva bavuga ngo bagiye kuzimu kwa Satani, c'est la même chose. Si ukuvuga yuko ari inzira bagendamwo bakamanuka, ariko bagenda mu buryo bw'impwemu, kuko mu buryo bw'umubiri ntibikunda, ni mu buryo bw'impwemu. Ndagomba ndababwira ibyo bintu. Kandi abagenda mu buryo bw'impwemu rero, ushaka kugenda mu buryo bw'impwemu usinziriye, cyangwa ushobora kuba ubibamwo mu mpwemu yawe ukabibamwo. Kubera yuko ibi bintu bikorana n'impwemu, niko novuga, sinzi ukundi no bisobanura. Jewe rero ngomba ndababwire urugendo nagize rwamariyemwo imyaka 2 muri ubwo buryo bw'impwemu nyene niko ndashaka kuvuga. Muti ivyo navyo nibiki? Bene data, iyi Imana igomba kukwigisha iragucira inzira. Jewe nakuriye mu ishengero ry'abapantekote, kandi nkuko nabashingiye intahe zanje mumaze kuzimenya, nta byinshi mvuga ngo mbega byagenze gute kugira ngo nihane, mbega bimeze ngwiki. Bimaze kubivuga kenshi ngene nihanye. Jewe nakuze ndi umukozi w'Imana. Guhera ndi umwana mutoya navugira Imana mu bana twigana muri primaire. Kandi navukiye mu nzu y'abapagani batazi Imana, ariko Yesu yankuye aho nyene nkuriraho. Bisobanurwa ngo nta yindi monde nari nzi, jewe nzi monde yo mu Mana. Hanyuma nayibayemwo, ndabikuriramwo muri primaire, ndabikuriramwo mu gihe ca adolescence mba mu Mana, mu gihe cyo kurongorwa mba mu Mana, mu gihe no gushikiza isaha ndi mu Mana. Rero kuri kote yindi y'abadayimoni, canke kote yindi ya Satani, aho sinari nzi ibikorerwayo. Ariko igihe byahimbara Imana data wa twese, ancira inzira kugira ngo ngende muri iyo domene ndabibiriyo, hanyuma ngaruke ndababarira.
nibyo rero bene data inshuti zanje nje kubabwira. Maze kugera ino muri iki gihugu, murabona ko mu bihugu biteye imbere internet izana ibintu byinshi cyane, urashaka kuraba ukamenya n'ibindi bintu utaruzi. Hama rero jewe nk'umuntu w'Imana ndagomba nkurikirana ubutumwa bwiza, abantu bose bavuga Imana nkaca nugurura nkumviriza. Hama rero hariho umuntu umwe, uyo muntu yaravuga akavuga Imana, ariko iminsi yose ariko aravuga ndahashitse numvise atanguye kuvuga, iminsi yose naca nzimya, sinaresista kubandanya ndamukurikira. Ariko uwundi munsi Imana irambwira ati yamara ugurura ugende hajya. Imana iranyereka ati, iranyemerera ati genda ukurikirana ujya muntu. Rero mbonye Imana inyemereye, nca numva ngira ngo ni ibintu by'Imana, Imana ishigikiye. Nca ndabijamwo rero n'umwete wanje wose, ariko kare Imana itarambwira ntivyakunda, kuko nawe mwene data umwuguruka mwumviriza uwo muntu ebana n'umunota niho ushaka kwihanganira kumwumviriza arrogance yiwe n'ingene n'ibiki eka. Ariko Imana imaze kumbwira ngo ningendera mwumvirize, nanje cane nibaza nti ni umuntu w'Imana. Nca rero ndamukurikira, niyo arrogance yiwe uko kuntu yari afise byose nkabisuporta, gusa nkagomba gukurikirana kumvica ibyo avuga. Bakunzi bene data muriko murankurikira, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo Uhoraho yarandoheje ndoha. Aha ndashima Imana yo mwijuru kuko yari stage y'Imana. Iyo ataba stage y'Imana sinari kuvayo, kumbure mba nkiriyo nkuko abandi bose bakiriyo, ariko kuko Imana yari ishatse kugira ngo ngende gukura inyigisho gusa hanyuma ngaruke, nico gituma ndiko ndavuga Yesu uyu munsi. Imana nishimwe. Hanyuma rero uwo muntu yigisha kuri internet, kuri YouTube, n'uyu munsi aracariho kandi ntibari cigisha aho nyene, ariko mumbabarire ntawe ndababwira kubwo ntagomba kuzimiza umuntu n'umwe ngo mwabe bavuga ngo nije ndabarungitseyo, oya. Uwo muntu rero turamukurikira, arigisha hamwe tukumva umenga ni inyigisho z'ubwenge, kandi ibyo avuga mu by'ukuri ukumva nyine harimo une partie de vérité. Urazi n'igihe Satani yahenda Eva, yaragiramo une partie de vérité, mugabo akinjizamo ibindi bicafu bitari byo. Hama rero n'uyo muntu nuko yagira. Rero utabaye maso cyangwa ngo ube makini cyane, ntiwari gushobora kubona ahantu ariko arabahendera. Nk'akarorero rya jambo ryo ni muri Actes des Apôtres 4 verset 12. Sinzi ko ari 4 verset 12 cyangwa 12 verset 4, reka ndabe. Rimwe rivuga ngo kuko atawundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina twahawe abantu munsi y'ijuru ngo dukwiye gukirizwamwo. Rirya jambo ryavuga Yesu, nta wundi atari Yesu. Ariko uwo muntu ariko arayigisha yafata ako gaparti nyene ngo kuko atarindi zina, c'est-à-dire mw'isi yose nta rindi zina ririho rikwiye abantu bakwiye gukirizwamwo. Deja ngaho aratwambuye izina rya Yesu kwege dukirizwamwo, muravyumva? Ariko jewe naho namukurikira nkavuga nti yamara aha hantu ahavuze nabi, kubera iki adasomye haruguru ngo yumve ko bariko baravuga izina rya Yesu. Hama rero okay, ndabandanya ndamukurikira. Mu nyuma aza rero icabihinyuye agenda kutubwira ngo Yesu ngo data ngo yari afise abana babiri. Ngo ujya mugani musoma muri Bibiliya ngo umuntu ngo yari afise abana babiri, ngo umwe ngo akagenda akaba kirara, ngo uwundi nawe akagumana na se. Ngo ujye ni example ngo Imana ngo ifise abana babiri, ngo urumva ngo umwe ngo ni le premier-né. Akada dusomera mu Baheburayo hahandi hatubwira yuko le fils premier-né,
urumva akatwumvisha yuko hariho première ne hanyuma hariho na deuxième ne. Deja amaze kutwumvisha ko Imana ngo yavyaye abana babiri, ngo umwe ni Yesu, ubundi deuxième ne, wa muntu w'Imana. Aratwemeza ati rero uwo deuxième ne nta wundi ngo ni jewe. Honyine umaze kumva ko ari deuxième ne, wumva nyene yuko ibyo kubwira byose umenga ni ibintu bivuye mu ijuru, ni ibintu arabizi. Oh my God, agera ahantu atubwira ngo ngo cagiye Yesu ngo yataka ngo ari ku musaraba, ngo akavuga ngo agataka ngo yahamagaye mu marayika ngo data mu ijuru ngo yaciye amuraba. Urumva ngo araba we ngo deuxième ne, ngo nije naciye nza ndamufata ngo mu izina rya Yesu. Urumva Imana ikiri kiragomba kukwigisha ngo nguma aho hantu ntiwumva ko iyo muntu ariko arabesha, ahubwo waca wumva umenga ahubwo uri connecté à la source. Uranyumva? Noneho aratubwira, aratubarira ngene isi yabumbwe, aratwereka ko isi yabumbwe abona, aratwereka yuko nyina nawe nyene yamuvyaye kujya kwa Yesu, aratubwira ibintu byinshi. Urumva byose kumbe yariko arishirako kugira ngo avuge neza yuko igihe ca Yesu carenganye, iki gihe rero turimwo ari igihe ciwe comme deuxième ne. Abariko barakurikira inyigisho ziwe mwese aho muri hose ku isi yose muriko murankurikira, ndagomba mu izina rya Yesu Kristo iyi video ibugurura amaso mumenye icyo Imana iriko iravuga ico arico. Hanyuma rero numva muri ico gihe kuko Imana yari icemeye ko ngumayo, turemera tuti deuxième ne, si twabona nashize ku yindi video twama umutima uhagaze nyene tugomba kuraba iyindi video mbega vuga iki la. Hanyuma nshuti z'Imana, hariho abashakashatsi bavuga bati uyu muntu nimba ari ku isi ifoko tugenda kumuraba. Hariho n'abafashe urugendo baragenda kumuraba. Abahehe aba muri France, baragenda mu Bufaransa iyari, kandi n'umwirabura sinzi wo mu gihugu ca hehe, baca baragenda baramuraba, basanga hariho n'abandi bantu benshi bavuye hirya no hino baje kumuraba kuko yarigisha abantu benshi. Hama abagiye kumuraba bakuyeyo inkuru ivuga ku kintu cerekeye kunywa inzoga, ko bavuze ngo basanze imuhiri wiwe ngo hari imivinyu hari biki, ngo baramubaza ati none nawe we uranywa imivinyu? Kubera nyene hari abantu benshi baca bamwataka akaca ngo yaye ngo ntayanywa ngo mugabo ngo haje umuntu la ibintu ngivyo. Ariko urumva bagiyeyo deja bamenye ati kumbe rero umuvinyu si bibi kunywa. None harababwira ngo urumva ngo ibiyeri ngo bimeze ukura donc byose aramumvisha ko atacaha birimo. Abagiyeyo kera babize kugira nte kunywa n'inzoga nazo. Hanyuma Françoise ntigeze nshira inzoga mu kanwa kumva nakabaho, birananira ko ndavyiga, birananira pe ko ndavyiga. Ariko umunsi umwe ndabigombye kubigerageza, none ko kumva atacaha kirimo kubera iki ntabigira. Yewe mwami Yesu Kristo, asha ndagenda barangurira akantu kitwa amarura, abakanzi barakazi, kararyoshe pe, ariko jewe karananiye kugira ngo nshire mu kirahuri. Iyo amarura isa n'amata, kugira ngo nshire mu kirahuri sinashobora n'akantu ide kunywa, numva nyene ngacanga n'amata kugira ngo bikunde ko nshobora kunywa. Bene data bakunze, ndagomba ndababwire ibyo utazi ntabyo uzi, ureke kwiga ibyo utazi. Yesu mwami, mu nyuma nukuri Yesu aranyereka yuko ibyo bintu atari byiza, kwimenyereza inzoga nta ciza kirimwo. Nukuri Yesu aramfasha ndabiheba. Hanyuma mu nyuma naribuza nti mbega none ibi ndiko ndabirondera kugira ngo mbwire gute. Ariko gusa kubera yuko kakana yavuze ati none ko yavuze ko atari icaha, none kubera iki none. Ariko mu nyuma ndavuga nti okay, naho co batari icaha ndayikeneye, naho co batari icaha
ese iraryoshe ku buryo bw'uko no. Mu nyuma rero Yesu kwari ukunyigisha gusa kugira ngo anyereke combien inzoga ni icaha, kuko nubwo nasoma nyene ndiko ndiga ivyo bintu nyene mwijoro, Imana yacu ingendera mu nzozi ikavuga ati yamara nkabona ibintu binyereka yuko ivyo bintu atari vyiza, nca ndabireka nti naho yoba atari icaha pour moi c'est oya sinshobora. Hama rero ivyo biragenda gutyo, arashishikara azana izo nyigisho nyene zidafashe, ariko Imana yo mwijuru kagenda inyereka ingene ariko arabivuga nkamukurikirana. Mu nyuma niho twagenda twumva nyene avuze yuko ngo wewe ngo niwe ari deuxième né. Aho rero bamwe bagatangwa kumugira kwa makenga, ahandi bakumva kumenga ni by'ukuri, ariko ico yari yatangwe gukora nyamukuru yari yaragikoze, yari yabanje kudukura ku izina rya Yesu ngo yuko atari fils unique de Dieu. Yari yabanje kudukura ku izina rya Yesu, aravuga yuko ngo kujya ijya sengesho rivuga ngo notre Père qui est aux cieux, ngo que ton nom soit sanctifié, ngo heraba niko yigisha abigishwa gusenga, ngo bona yarababwiye ngo bazohore bamusenga, ngo bona atavuze ngo bazohore basenga Imana. Deja akweretse imirongo wisomeye, cyo tubata kandi ngira ngo nukuri, urumva? Kandi hajya anye ntibaheza ngo mu izina rya Yesu amen. Oya, ari mari tweretse tubona umenga nivyo. Yoho asha tuti none tukamaze none tutoha dusenga ngo iki, muzohore musenga muvuga muti data iki niki urakoze kubigize, ukacu ugeze zaho. Yesu Mesiya. Hama rero ivyo twabigendeyemwo, ariko Imana iradufasha, ntitwaretse kuja mu isengero, twagumye tubandanya kuja mu isengero nkuko twari. Urumva ko aha ndagomba kubigisha kuba mu yindi mpwemu canke kuba mu yindi monde satanique. Ugenda yo spirituellement, ntugenda yo physiquement. Physiquement babona uja mu rusengero nk'abandi, bakabona vuga Yesu, bakabona uririmba, ariko spirituellement waramaze kuva muri Yesu neza, usigaye uri mu yindi monde. Muriko murankurikira bene data, bamwe muriko muravuga ngo mbega none ngo bagende kuzimu gute? None wumva uko nyene niko kuba dans les ténèbres, niko kuba mu yindi mpwemu. Hanyuma tuba muri ivyo bintu, umwaka urahera, nduraza tugenda tubibamwe. Kandi rero ndakubwira njuti nkunda uri kurankurikira, abantu bari muri ivyo bintu ukuntu bakundana, uri hehe bose baramenyana, bakavuga ngo yo ngo murazi ngo ngane bahora duhenda ngo bakatwigisha uku. Byinshi nkamwe n'ibyo. Umuntu wese yibuka ingene ngo mwisengero wabo babwira, ubundi yibuka. Ari ubundi yanwengeje, urazi ngo ngene ngo batubuje gashango bakatubuza kunywa kavinyu. Aho rero ucumenya ko uyo muntu ari nzavuga gutyo, c'est-à-dire yuko asigaye unywa nyakunywa. Ubundi ko yo ngurazi ngo ngene ngo sekayera ukuntu garyoshe, ngo bari baratuyunize ibiki nibiki mu izina rya Yesu. Bene data, ndagomba babwira ijambo ry'Imana riravuga ngo hajye usomye muri Matthieu 13:41-42, ngo abantu bakura abandi mu kwizera. Ceux qui détournent les autres de la foi et ceux qui commettent le mal, ils seront jetés dans la fournaise de feu. Abo bantu bakura abandi bantu mu kwizera, bakabigisha gukora ibi bagakora ibibi, abo bantu bazoterwa mu muriro. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ahangira ko mvuga nti uyo muntu ahari hose niba ariko aranyumva yihane, ibyo bintu abimvemwo. Abo bose yazimije n'abo ariko arazimiza uhora hazobibabaza. Hanyuma
ibyo bintu rero tubibayemo gutyo, ariko Imana nuko nyine ariko iranyigisha. Hariho inzozi yaguma impa muri iyo periode, ariko sinashaka kumenya ko zisobanurwa. Nuko rero yampaye inzozi zitatu. Izo nzozi zitatu rero nizo tugiye tubone mu gice gikurikira. Imana nibahezagire.